Nitwa Akimana Jambo Landry, ndi umukinyi wa basketball umurwi wa DYNAMO, nkaba n'umukinyi wa equipe nationale. Basketball novuga ngo tangura kuyikina bwa mbere narayikina nk'atari umukina atari mu mahiganwa nk'abandi bana bose cyane cyane mu mashuri mw'ishuri aho niga muri interna muri Gitega aho bajya mukina nyene n'abandi bose mukina muhaba amaventeye novuga ko ariho natanguye gukina basket wiga bwa mbere amatuapa n'amaventeye ukinana n'abagenzi novuga ko ariho noba naratanguye gukina mu nyuma kiretse ko gukina nk'ihiganwa navuga ko vyovyo naje kubitangura asa nahatevye gato kuko naje kubitangura nyuma yo kumejeje kaminuza ko imbere ya basket yuko nkina nka basket nk'amahiganwa narakina handball bwa mbere ntivyari byarakunze ko nshobora gukina basket nk'ihiganwa nko muri B canke bivanye naho twari turi wasanga atamahiganwa y'abakiri bataba canke atabezi ishobora kubaho kuko nari Gitega ico gihe ariko mu nyuma nza gusubira gutangura gukina umupira wa basketball mejeje kaminuza mu mugwa wa Gymkhana. Ubwa mbere navuga ngo handball novuga ko ariyo natanguye gukina nk'ihiganwa kuko nayo nyene vyatanguye turi muri interna ko muri interna twakinira ninakina niga muri lycée Gitega ico gihe yitwa Energy. Hama umwarimu yaje aza dusanga dukina basket ariko basket ntitwashobora gushika kure Igitega kuko Gitega hari ishuri ryari rikomeye yari yitwa international. Mu gihe cyose twakina ama inter scolaire yashidutsinda akaba ari dusohoka. Hacaza rero umwarimu w'umwepeswa yitwa Stani acavuga twigisha handball ati none nta kuntu twokwiga handball kwa dusanzwe tuzi basket duca dukwegera ko gatonya handball cyo turayimenya cyane duca dutangura gusokera DPI muri ico gihe rero duca dutangura kuryoherwa na handball usokera intara utembera ama DPI ama interscolaire abaryoshe gutyo mba ninjiye muri handball maze guheza muri Energy nkaja muri kaminuza hari imigwi yari yamaze kumbona ko muri handball candaza cambandanya nkinira natanguriye muri Rumuri yari umugwi wa handball wa universite mu nyuma ndava muri Rumuri ndaja mu Ntwari ndakinira Intwari imyaka itari mike turanatwara n'ibikombe bitari bike muri handball mu nyuma rero nza gusubira muri basket nabanje kubandanya gukina muri imigwi ya handball namaze gukina handball kugira mve muri handball nje muri basket papa yambonye ahantu hamwe nari nagiye gukina basket hajya muja guhaba arambona abona ufise igihagararo uko nari muremure arambwira ati urakina basket ndamubwira ntoya aca arambwira ati hari umugwi tugomba gutanguza yari Gymkhana B yari B bagomba kuyiduza muri A cyambwira ati uzoza urabe ko utojamo ndagenda muri Gymkhana bantanguye muri Gymkhana gutyo basket mbantanguye ico gihe nari nkibifatanya narakina handball mu Ntwari haca nkina basket muri Gymkhana mu nyuma rero muri Gymkhana canda ngiye gukina basket bica birakomera uwo mwaka cambana MVP wa championnat hama bandanirije muri basket gutyo mu nyuma gutinda aho vyahavuye vyanka ko ndabandanya ndabifatanya cambana muri basket maze gutangura muri Gymkhana. Oya nta mahogre ngira kuko no muri handball nari ku rwego rwiza ariko ugiye kuraba basket na handball urabona ko basket ari yabandanije itera imbere cyane. Nivyo ico gihe naho tugitangura muri basket naho nyene vyari nka bimwe nta mishahara y'abakinyi yabihari hanini haba gukina nko kwinezereza ariko muri basket mu nyuma vyahavuye bihinduka uko muri basket mu nyuma havuye hatera intambwe harajamwo imishahara
harajamwo basket irabandanya ikomera gusumba handball nko kubibona ubu basket biragaragara ko isa n'iyikomeye cyane gusumba handball. Nico gituma nta hongre ngira hongre ngishobora kugira nimwe nuko nahevye gukinira umugwe kandi narashaka kubandanya ndawukinira kuko handball basanga mukina kubera abagenzi ubujama naho nyene ni nyumbi dasanze kuko warumva uri mu bagenzi mugakina n'abagenzi kuburyo nashaka ko buri gihe no bandanya ndiko ndafasha abagenzi twabandanya turiko dukomeye mu mugwi wacu w'intwari. Ariko kubera basket uko byatera bikomera niko usanga bisaba engagement nini, bisaba entraînement menshi, bigasaba ama match menshi, ugasanga rimwe na rimwe azarahura na handball usanga bigoranye ukuntu ubifatanya biza gutuma handball mvuga nti ntivyo kunda ko imigeri biritereka mwanireka amagarika handball. Iyo niyo hogre novuga ko ari yo hogre kuba byaranse ko mbandanya ndabifatanya. Mu mugwi wa Gymkhana byari bimeze neza cyane, n'umugwi wambereye umuryango wanyakiriye ntari ndibaza ko no bangifise nogira amahirwe yo kubandanya yo gusubira gukina basket bwo hejuru. Uranyakira ungarukanira icizere cyane nari naratakaje, uranyubaka nk'umukinyi wa basket. Nico ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe kuko buryo umuntu aguhaye amahirwe ukiri muto ni ikintu gikomeye. Rero Gymkhana wari umuryango twatanguye muri tukiri bato sinovuga ngo twari bato, je novuga ko naje ko nari nkeza kaminuza nari ngifise nk'imyaka 20 je nije navuga ko nari mu babakuze imyaka 24 abandi bari bakiri mu mari secondaire ariho bakiduga bava muri B araba tukiri ubona ko ari equipe iri jeune mugabo yari tarantiwe cyane kuburyo twagize amahirwe tukiduga umwaka wa mbere batubwira yuko tuzoba basi tuze tugerageze twinanate ntituba banyuma. Muga twaratangaje abantu kuko uwo mwaka nyene tuduze twaciye tuba equipe ya kabiri. Aba president bacu baratangara bajene bari dufise shaka umwete tara. Umwaka ukurikira jewe umwaka niwe naciye mba umwaka wa mbere twabaye abakabiri muri championnat ariko tuca dutwara playoff. Mu nyuma umwaka ukurikira tuca dutwara champion. Urumva no mwaka wa mbere je niwe naciye mbamwo MVP yari kiriya Sebab. Chambamo MVP mwaka wa kabiri duca dutwara championnat. Undi mukinyi yari twakina mu Gymkhana ari waba MVP, yari equipe iryoshe kabisa ubona turaba y'abajene iri prometteur. Muga ivy'imigwi kaba ubuzima bw'abantu mu nyuma Gymkhana kigira ingorane irahakwa gusambuka bica mu ngorane ariko ntiyasambutse gose ariko yacivamo remesha. Je nguma muri Gymkhana isa naho ari je ngumye jenyene ndawufasha umugwi kubandanya ukomera turasubira dusa n'abatanguye ya zero kuko bo wasubiye gutangura kubaka abakinyi bakiri bato gushasha inyuma yo guhakwa gusambuka. Uwo mwaka wa gatatu uratsa n'utugora ariko mu nyuma mu wa kane turasubira turakomera turasubira turubaka Gymkhana iryoshe rimwe ba Napoleon ba Deve ba Clark abantu bari bukuntu yari equipe ikiri ntonya muga tugatsinda ama equipe barakomeye za Urunani za DYNAMO bafise aba étranger benshi ariko twe tukabona ko ari equipe y'imwite nishaka ni ho nico kimubona ko muri Gymkhana cyari kiryoshe nuko byari bimeze muri Gymkhana muri rusangi gushika mveyo n'urabona ko Gymkhana ikiri equipe n'ubundi gisa ikiri equipe n'ubundi rera kandi nubimaze korera abatari baki. Ni ikintu cambabaje cyane kandi novuga ko kiri mu kintu cabaye umushinge cahinduye ubuzima bwanje cyane muri basket uko nayifata ico gihe kuko twari equipe ubona iryoshe kandi iri prometteur. Yari equipe yari itunze abakinyi bakiri bato kandi bamaze kuba ama MVP nka batatu kandi wabona yuko twari tugize saison yacu ya gatatu wabona ariho tugiye kugira maturité kabisa. Nibaza yuko iyo tuguma nuko twari turi nabona sinini mu Burundi byari kugora ukuntu badute kuko warabona ko ari equipe abakinyi twa ba Pole ba Yves ba Baka ba Stamina abakinyi beza ubona
turi ku rwego guverinoma runini rumeze neza, ariko mu kanya gato uzibona ni nkaho umengo ni ibintu nyene kibaye, za ndoto zo kubona ati ekipi irakomera ishize igize ihakwa gusambuka. Ndibuka ko bikiba je vyaraje ahantu haje nyene nkarira kabisa, nkarira nkumva birambabaje cane ibintu bibaye, kuko urabona ko mu nyuma abakinyi bavuye bamwe bafatirwa umwaka wose badakina, kandi urabona ko vyagize ingaruka ku makariyeri amwe y'abakinyi, kubera abakinyi benshi twari tukiri kumwe kirya gihe hari abatabandanije bevuriwa ku rwego rwari ruhari, ora arivyo ari gikenewe ko tubandanya twevuriwa. Nico muga mu nyuma naho mugani wawe uravyibuka izari ingwane nyinshi, aragera igihe ku kibuga ugasanga twahahuriye turoma ekipa abiri, ikindi gihe muri uwo mwaro havuyemo no gufata ingingo zimwe ko nkaje nafashe uruhande, ico gihe atana abantu benshi banatahura, kubera naseye n'ugiye ku ruhande rwa jenyene. Nibaza ko muri ekipe y'abakinyi 12 canke 13 nk'abakinyi nka 14 canke 15 abakinyi tutajanye n'abandi bakinyi, nibaza ko twabaye nk'abakinyi nka babiri. Jewe mugaje nije naboneka cane ko nije nari maze kuba umu MVP muri Gymkhana, je nari kuba na mu cadre, ariko hariho n'uyundi umwe nawe nyene twagumanye yitwa Cedric. Muga twe dusa n'abagiye ku ruhande rw'abandi bakinyi 12. Abantu benshi ntibabitaho bagati gute iyo ngingo mwayifashe, kandi benshi bavuga ko twe twihenze, ariko mu nyuma nitwe twavuye tutaronka ibihano. Mu nyuma bivamwo na image yindi kwavuga mu nyuma bimaze kugaragara, bimaze kuja ku mugaragaro, byaratumye bimpindi ntuze ko wese bavuga ati gufata ingingo nk'iyo uri umuntu umwe ukafata ingingo ati naho abandi 12 twari kumwe bafashe ingendo, je sindi bujane nabo. Abantu benshi si benshi bafatiye ngingo, ari abantu baje bavuga bati ko benshi bashize ngaha reka dupfe kujanirana. Mugaje kubera uko bari bafashe ntavyumva ntabitahura, navuze nti je ingingo mfashe ni kandi ndayihagazeko. Mu nyuma byavuye binavamo iyindi trajectoire ya kariyeri, kuko mu nyuma niho navuye nsubira gutangura kubaka Gymkhana gushasha, bivamo iyindi kariyeri havuye imviramo kuba nziza. Nico novuga. Maze kubandanya muri Gymkhana iyo sezo twarakinanye n'abakinyi bari baduze, bari bakiva muri B, ariko niho nyene twabaye abanyuma, ariko twabaye abindwi. Je novuga ko byahavuye bimbera vyiza, kuko avec plus de responsabilité narateye intambwe wanashaka muri basket yanje, ndevuriwa muri scoring, muri creation, kuko hari igihe mu kibuga wasanga bisaba ko nkora byinshi ndi umwe nkabigerageza. Gymkhana irasubirira abaho uwo mwaka, mu nyuma yo kubaho turasubira turayikomeza mu mwaka wakurikira. Mu nyuma rero ko Gymkhana yari maze gukomera, abantu benshi bari batanguye kuvuga bati Gymkhana ni gasongo. Nari nka image ya Gymkhana, ku buryo abantu benshi batibaza ko nova muri Gymkhana, kandi naje sinavyibaza ko nova muri Gymkhana. Uravye ukuntu nari mbayeho, ukuntu abamambre muri Gymkhana bamfata neza, ukuntu bampa icubahiro, ukuntu nanje nabakunda, ukuntu twari umuryango, naje vyanumva vraiment ariko twobandanya twubaka Gymkhana. Ariko ni kimwe nyene nakubwira cyo ko muri kariyeri habamo kuza umuntu arafata ingingo zitandukanye. Mu nyuma urumva maze kuba gutera intambwe nkaja mu Urunani, harabayeho iproposition, Urunani ruramproposa kontra, hama turaganira nabo. Mu nyuma turaganira nabo muri Gymkhana. Mu nyuma hamwe ivyo byose urumva veke uko novuga trajectoire, uko inzira y'urugendo rw'umuntu ibandanya, dufata ingingo yuko nogenda muri notera intambwe nkaja mu Urunani. Ariho navuye cantera intambwe nja mu Urunani, ariko ndashima ukuntu navuye muri Gymkhana, ko n'ubundi twavanye turi umuryango, n'ubu turi umuryango. Nico gihambaye numva nakuyemo naho nagiye mu Urunani,
nkava muri Gymkhana. Mu Urunani narakinye saison nari mfise contrat y'imyaka 3 mu Urunani, saison ndakina ariko mu mpera za saison ntivyangendekeye neza, naragize imvune ku match ya nyuma ya playoff, yari match ya nyuma ya playoff, cangira imvune ayo bita rupture de tendon d'Achille. Ni imvune zikunda kugora kenshi, novuga nti niyo mahirwe ntagize, naho nari nagize saison mbi cyane, sinari nagize saison mbi cyane, ariko urumva ku mpera ya ku match ya nyuma ya playoff umwaka ugiye guhera cangira iyo blessure nayo bisaba ko bakubaga bakabara education, byatumye uwo mwaka wose ukurikira ntawukina. Ari uwo mwaka arico gituma wabonye byantwaye umwaka wose ntakina, saison yose sinayikinye, bifata umwanya wa education n'inyuma ya operation n'ibindi. Nico cyatumye ubona uwo mwaka wose usa nuko wari wabaye branche kuri jeune. Bon, je muri rusangi ahantu mbaye hose gushira imbere ni igihambaye no mwumvikana. Kujya tuba twumvikanye kuva nkaza gukina mu mugwi, tukabandanya tubana twumvikana no kuvana nico shira imbere. C'est vrai, hariho rivalite hagati ya Dynamo n'Urunani. Iyo uri umufana wa Dynamo n'umufana wa Urunani, urumva ko harimo okudahuza nyene n'imigwi no gutsinda n'ivyo nyene. Ariko twabakinyi turabakinyi, apare yuko dutanga uwo munezero no ko kuryoherwa n'akazi, on doit être sérieux. Ntidushobora kuja uri umukinyi ushobora kuba umufana. Nico gituma ufata kubera akazi, ufata ngingo bivanye na kariyere yawe uko uba ugomba kubandanya, kuko ufashe ingingo nazo kuri kariyere zikagenda ugafata ingingo mbi, bigira ingaruka mbi kuri wewe. Nico gituma rero burya mu gufata ingingo ntushira ku bishobisho, ntugirira haragira igihe n'ibishobisho turi abantu ntitubibuze, ariko haragera igihe mu gufata ingingo ufata ubuseriyo ukavuga ati ndakuramo, kuko gufana n'ibishobisho, gufana ni sentiment, ntushobora rero gukorera kuri izo sentiment mu gufata ingingo. Arico gituma urashobora gufata n'ingingo ukanihenda, ukava muri Dynamo uja mu Urunani ugakubita iswata, cyangwa ukava muri Dynamo uja mu Urunani ugakubita iswata. Byose ni mu guko bigenda kose uri umukinyi bisaba ko ufata izo ngingo. Jere harageze igihe mu Urunani ndavayo bivanye na blessure nagize, hama mu nyuma ndaronka proposition ya Dynamo ndaronka iyo proposition, hama ndaja gukinira Dynamo kubera ko twari twavyumvikanye. Ubu nico gituma ndi umukinyi wa Dynamo. Equipe nationale novuga ko yo haviba histoire ndende muri equipe nationale, kuko histoire ndende ariko iri ngufi, kuko sinagize amahirwe menshi yo gukinira equipe nationale umwanya munini. Je ndi mu bantu batanguye novuga nti basa n'abatangukira basket umwanya ugiye, sinzi uko warumvise hari umwanya munini ntari bwaronka ayo mahirwe yo gukina basket. Kona nibuka ko nagitanguye mu mugwi wa Gymkhana afise imyaka 24. Urumva peut-être iyo ndonka amahirwe yo gutangura nkiri muto, hari igihe nari kuba narakiniye mu equipe nationale umwanya muremure. Arico kintu rimwe na rimwe iyo kingarutseho, arico mpora nkunda kurogreta muri ntuzenya muri kariyeri ya basket, aho ati burya hari hakwiye kubaho uburyo habaho detection de talent, cyangwa abana bahabwa amahirwe bakiri bato, kandi bagahabwa amahirwe apana bibujumbura gusa. Ko je mu kintu kimwe cyo cyatumye peut-être ntagira ayo mahirwe hakiri kandi ko mbwira ntabyo bibujumbura, ariko ruguru hari ahantu kure mu ntara hari aho usanga abana bo bafise amatara yoshobora kwifashishwa muri equipe nationale, abaye detect hakiri kare bakakinira umwanya munini equipe nationale n'igihugu gatera imbere kigashika kure. Jere nagize ikorana natanga gukina basket urumva 24
imagine yo ngira amahirwe nk'iyo nkiri nkifise imyaka 10 hari igihe mba narashitse nakure cyane gusumba no muri VBL canke ahandi kure. Rero nico kintu je peut-être bitankundiye, hari hakwiye ko habaho abantu bafasha abandi bana bikazokundira abandi b'inyuma yanje. Ariko ndashima Imana ko na equipe nationale byarankundiye ndayikinira, maze kugira selection zibiri, imwe twaraja iyo twaherutse yari Afrobasket, eliminatoire za Afrobasket yabereye muri Tanzania, niyo nabayemo muri equipe nationale. Nayo nyine twagize yarizo mu karere kacu, naho nyine twagize parcours nziza kuko twatsinzwe ndibuka ku mukino wa nyuma, ariko twari twabaye aba mbere muri pool, tukina ama demi finale n'amafinale, dutsindwa ku mukino wa nyuma, ariko twari twashitse kuri finale. Niho hanini, ariko yabaye experience nziza muri equipe nationale. Bon, journalisme nayo nyine ndi mu journaliste, kuko urumva ko nkija muri basket, urumva ko deja 24 nuko nari namaze kugira ivyimviro byo kuzorondera yandi makariyeri atari basket. Aho nari mpejeje kaminuza, nari mpejeje muri polytechnique nari nagize departement ya physique. Muri université Burundi polytechnique ni math physique nari nagize departement ya physique muri université y'u Burundi. Nkiyeza ico gihe muri polytechnique nararonse amahirwe yo gukorera centre de recherche imwe yitwa CRDS, yitwa Centre de Recherche and Didactique et Diffusion des Sciences. Niho nakuyemwo ide yuko mu journaliste. Nkuramwo ide ko harimo kudushaka kudifuza ama science, abantu benshi bamenya ama science bayakunda, abana bayakunda ko ama science ni meza. Science technology nizo zitunze isi no musi. Uravye aho tugeze nawe uri kameresha Canon kubera technology yayikoze, kandi se ni science na indani muri iyo, ku buryo ndi muri yo centre de recherche ariho nakwico iyo ide yo kuba umu journaliste. Ariko kuba je nsanzwe no kwiga, nkunda kwiga ibintu byinshi, gukunda kwiga muri rusange binabiriye. Muri iyo centre naragize n'ivya programmation, ariko mu nyuma candagirana n'ivya journalisme, cangira formation en ligne muri journalisme. Nagize formation en ligne ari amamuki imwe ndayigira kuri ya Michigan State University School of Journalism. Ndayigira rero iyo formation. Mu nyuma rero niho namaze kuyigira no muri basket, navuye mbo mu journaliste. Apart nashaka kuzo mu journaliste wa science technology, mu nyuma mba ndi muri sport, canja no muri gukora ibiganiro bya sport muri journalism. Nuko rero nasa nisanze ndi mu journaliste, n'ubu ndacabikora, naho no mwaka kumbure ntari mu biganiro bya sport cyane, ariko ndacabikora n'ibyo journalism. Icyo rumbajije byo kunyorohera no kubifatanya, bien sûr bivana n'umwanya no kwiprograma. Hari gihe usanga muga nk'ubu byose bivana na priority. Nk'ubu priority cyane ni basket n'ibindi, urumva abari urabikora hobby, muga byose bivana no kuno biprograma no kugira priority. Basket je vraiment ubu ucambere ubu niko kazi kari principal. Urumva umuntu ashobora kuba afise ibindi akora hirya no hino, mugabo ubu no basket ariko kazi kari principal. Ndafise contrat niyimbeshejeho, ico ni kimwe. Hamare n'ibindi byinshi navyo mu nje ndafise ibitandukanye nshobora kwerekana ati iki nagikuye muri basket, n'iki nagikuye muri basket. Umunsi ndashobora kuba mvuga nti ndagendera mu modoka kubera nayikuye muri basket. Ndashobora kuba mvuga nti ndafise iki nagikuye muri basket. Ivyo ni bimwe mu burorero. Mugahambavu y'ivyo, basket yampaye ibindi byinshi bidasanzwe. Basket yampaye abandi bavyeyi, yampaye undi muryango, yampaye abantu benshi birenze n'ibigaragara. Ni ibintu byinshi rero, kandi hari ivyo udashobora guha agaciro ngo bihe valeur, ariko ushobora kuvuga ati ibi byose ni inyungu za basket kandi biba bikomeye cyane.
icyo kibazo nibaza ko ari ikibazo kitoroshe cyane na ni bon ariko nibaza yuko mu bakinyi bo mu Burundi sinzi ko wambwiye nshiramo n'abanyamahanga abarundi gusa ariko abakinyi bakomeye nibaza ko narakinye muri Dynamo nkina muri Dynamo nkaba narakinye mu Urunani nkakina no muri Gymkhana antuka niyo ma equipe manini ya mbere afise abakinyi baba bakomeye abarundi narakinanye nabo ndabazi ngiye top 5 ihava ingora muri classement nubwo utagira classement ariko utubwire batanu naba tugombe twihoze post par post ariko bwatsi batanu abo uno mwaka canke abo twagiye dukina na bose dufate bo mwagiye mukina na bose antuka bose baracakina abo mwagiye mukina bon ni dufashe nk'abo twagiye dukinana nka Gibere Landry abakinyi bien sûr nka Novuga nkandi Remisi ibo ni benshi ravya Canke Gishari Mariki Meya bon umva ko ari ni liste n'abakinyi benshi Deve Napoleon ni abamunini na antuka nagize amahirwe yo gukina n'abakinyi beza b'abarundi presque bose abo twakinanya muri club canke muri equipe nationale. Mu Burundi ikintu kimwe maze kubona turafise problème ya développement des joueurs. Nico gituma ubona n'ubu abakinyi benshi usanga ama equipe akomeye yihutira kuja kurondera aba étranger. Basanga mu Burundi abakinyi bakiri bato n'umukinyi wabona ari mutonya yareko araduga ashobora kuzima mu mwanya muto. Je navuga mu bakinyi novuga doba hariho nk'abakinyi nabonye muri Urunani no mwaka bariko baraduza abakinyi nka novuga ari mukinyi Hazard Gabriel ariko abo peut-être ni baracari batucana ariho umukinyi w'umupivo muri Gymkhana zina riranjanye arambabarira ati Gymkhana mupivo ni Karo Kabanga ariho wundi reka ndaza kumukubwira izina n'iryagaruka ariko ni mu bakinyi no mu bakinyi ba izi za yange zandi urabona ko harimo amatara amwe ubona ko by'ukuri abaye develope yo shika kure ariko ikibazo kihari mu Burundi development y'abajoueur ni bihe bitaba abajoueur gute ko uraraba programme zo kuba developer ni zihe ukazibura ndagoye nk'akarorero bashobora gusanga nk'abakinyi bose baja kuronderwa hanze usanga ari abakinyi b'amatayi tayi gabari haba mu bukomezi no mu burebure uzobibona abakinyi benshi baza niko bameze ngira mu mwaka weza igihe hari abakinyi b'abatranje benshi warabona aho umukinyi w'umurundi wasanga arimwo waruzimo n'umukinyi munini wasanga ahubwo umengo yabaye umwana ariko byose ni bikenerwa umukinyi akenerwa koma afungura koma aba developer body yiwe umubiri wiwe akuntu aba developer techniquement na tactiquement no musura kenshi moranda busanga hariho n'abakinyi bobaye beza ugasanga bakiri bato babaye place koma poste mabi reka ndaguha nk'akarorero urabona nk'umukinyi nka Dikonge no musi mu Urunani akina nk'umuheriye mugaje susire yakurira mu Burundi babara mugize umupivo kuva kera kubera bapfa kukubona uri muremure gusa bashaka kugira umupivo ntibabona yuko un certain moment ari gihe utazogira ibiro binini byo kuja kurwana n'amagabari ya muze kuburyo ivyo byose ni ibintu rimwe na rimwe usanga ari handicap ya koma aba developer abakinyi mu Burundi anico gituma ubona ko mu Burundi suko abakinyi bokina basket batari ariko barahari
rimwe na rimwe hari umuntu uhura n'umuntu muremure mw'ibarabara akavuga ati nk'uyu yari kuba ari umukinyi mwiza aza muri bamwe baja kuronderwa hanze mugabo asanga nta basket akina kubera atabaye develop ko atarondewe. Nivyo rero byinshi bon harimo uturakine twishije murabona iyo bagize amanuze ya detection d'état usanga iberi Bujumbura gusa mwijabe kuri département ba kuri parc hajya muri ville kuri parke oro iruguru hari abantu usanga bafise amatayi usanga hari abo baya basketeri kubera iki badashikayo kubera ko atari niveau national ba ni ibintu byinshi rero mbajije kuri ico kintu c'abana bakazoza coco kiri très important kandi ni kintu jewe nani nibaza cari gikwiye kwicarirwa kuko uraraba hategereza nimba muri ku rwego rw'igihugu cari gikwiye kwicarirwa ari aba amatara y'abana b'abarundi menshi apfa kandi atarakwiye gupfa ukibaza ninde yarakwiye kuyitaho canke ukamubura nico novuga kuri ico c'amatara y'abana bakiri bato. Bon je novuga ko Gitega kiretse ubunye yuko ntariyo cyane muganda hari yandi ama equipe mashasha ariko aravuka mora numva ama equipe akiriyo bashobora gukina championa ikaba ariko novuga yuko ubunye nabo nyine basa nabasubiye inyuma. Ubwa mbere Gitega hariyo championa ikomeye cyane hariho championa Imbeya Yange Dino Asta ama equipe vraiment wabona habaye match y'Igitega warabona ko hajya muri centre ville harimo vibe kabisa ubona ko Gitega hariho basket ariho hanaramuye abakinyi benshi bavuye bamanuka kuzi Bujumbura kuyigwa asanga baciye bakinira ama equipe akomeye ariko novuga ko ubu nabonye ntibikihari na Yangi iracari ihura na kubu ikina Vitaro Basketball League ariko nabonye nabana ko hakwiye ikindi kintu cyo gukora kandi sindi Gitega gusa nibaza ko n'Ingozi naho nyine niko byari biri wasanga hariho ama equipe akomeye ariko ubu nabo nyine basa nabasubiye inyuma. Nico kintu je nibaza ko umugani wawe hakwiye ico kintu cyo kuvuga ngo basubira kubakwa gute basket rwego hari Bujumbura ha mu zindi ntara kugira ngo habeho uko gukomeza basket rwego rw'igihugu.